Ndabaramukije cyane nongera ndabaha ikaze ni kuri rwa rubuga rwanyu ibigezweho kuri telefone rudahengeshanya kuguma rubazanira ivyigwa vy'ubwenge kandi bigezweho. Guys, muri musi rero nta guteba ndaje ndabazaniye agatrike k'ubwenge k'ingenzi cyane kari aha muri WhatsApp ni kuri WhatsApp zose. Guys, nk'iyi minsi ngiye kuza ndabatamwe tuntu two muri WhatsApp ntitwari duherutse kuza turabigisha ibintu biba biri muri WhatsApp. Twagiye rero urinjira ngaha muri hakutuburungu dutatu urabanza winjire muri iyo WhatsApp hamuze ngaha kutuburungu dutatu hama uze kuza ngaha handitse settings canke parametre kubo WhatsApp ziri mu gifaransa uza gufyonda handitse settings canke parametre hama uze gucuza ahantu handitse privacy aha kubo WhatsApp ziri mu gifaransa muza usanga handitse confidentiality ndibaza murabizi muze kuraba akantu kagagufuri nkuko hama winjiremwo nkuku. Guys, rero uno musi ngoma ndabigishe kuri aka kantu ngaha aka elastic and online no kuvuga abantu bakubona kuri ku murongo twinjiremwo nkuko. Rero guys, hari gihe uba uri ku murongo kuri WhatsApp bikaba ngombwa yuko ukenera ko hari abantu batabona yuko uri ku murongo. Hari abantu usanga ubuheraniye, hari abantu usanga mufitaniye amadiri kanaka udashaka yuko babona kuri ku murongo. Ari n'umunyeshure guys, ushobora kugashiramo uri umunyeshure mu gihe ukoreshereza telefone ku ishure mu gihe udashaka ko abavyeyi babona yuko uri ku murongo nyene uri kurakoresha telefone. Aho muri ico gihe rero mu gihe udashaka yuko udashaka ko hari umuntu numwe abona kuri ku murongo ucushira ngaha hepfo handitse nobody aha ugashushira kandi no ngaha hepfo guys aha nuvuga ho ushushira kuri aka kanyuma ngaha uku hama rero ni step ya mbere. Hari mu gihe udashaka yuko hari umuntu numwe abona yuko uri ku murongo. Aha kabiri naho ndabasigurira aha naho kubaza ko hakenera mumvirize neza ushize ngaha kuri my contact ubugize yuko aba contact bawe batemerewe kukubona kuri ku murongo. No kuvuga hahanditse ngo who can see my last scene, no kuvuga ngo ninde yemerewe kubona ko ndi ku murongo. No kuvuga ha rero baraguhitishamo ni choisir la bonne réponse. Aha mbere ni buri wese, aha kabiri naba contact banje, aha gatatu ni aba contact banje havuyemwo naka. Reka nk'akarorero twagiye aha nababwiye ushobora kwashira mu gihe udakeneye ko aba contact bawe, no kuvuga abantu bafise nimero yawe nawe ufise nimero zabo udakeneye ko babona kuri ku murongo. Okay, aha gatatu naho uza ugihitamwo mu gihe hari umucontact kanaka canke aba contact kanaka udakeneye yuko baza kubona uri kuri ku murongo. Nk'akarorero nk'ubu twemeje ko nkuku twemeje ko mona yuko baca badushikana ku manimero yose dusanzwe dufise kuri telefone. Okay, aha rero nuburyo baguha ushobora guca uhitamwo umuntu udakeneye yuko aza kubona yuko uri ku murongo. Dufate nk'uyu n'uyu abadufate dushaka ntibazobone ko turi ku murongo. Wowe uraza kuraba bukeneye abudakeneye ko bazobona kuri ku murongo ubemeze ko hejeje uje usanga kuri aka kavi ino musi nkuku gacha urindira. Okay, tayari aha ubuhejeje murona yuko twahigiza abantu bane batabona yuko turi ku murongo. Hama dusubiremwo nk'ubu rero mu gihe jewe sinkeneye yuko hari umuntu numwe azobona ko ndi ku murongo cangumiza aha hepfo kuri nobody. Okay guys, nuko rero akaga ntuko ngaha kameze. Guys, ico tubasaba no kubananya mudushigikira mu gukora kuri suivre canke follow aha ruguru impande y'izina mwana dushigikira kuri YouTube ibigezweho kuri telefone. Guys, mu ma video azokurikira tuzobigisha twose mubona ngaha tubigisha twose utuntu tw'ubwenge turi ngaha muri privacy mpaka byose biheze nyene tugume tubaha utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. So ciao rero ni mu bandanye mukora like musangiza abandi bivyigwa vy'ubwenge tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Bye bye.